igikire ciganyiki imvubu kiratabuka donc no mugani ntubaho vraiment ugiye ikintu kitabaho we kuko usanga facture zamaze umurengera mu kabare kandi ni kugira iki donc abantu binwana abagenzi ariko umugore wawe no kudoda narabimenye ibyo byabere mu kabare mwana ashaka ibi n'ibi komba ati nawe uzamahera yamanikiye tishaka kuja kubandika inzara ukabura uko ubivuga ariko none nk'umugabo agiye abona utashe mu rugo utuzara twiza nta mahera yaguhaye twashe baza kwa tukuye ariko abagore nyine ngo abagabo ntibkonte ntabiraba arabiraba musukire ngiye akavuga inzara nzi tuma dushwana rega abagabo baramenya ko abagore babiri zanira usa neza ukambara inzara kuva ku maguru none na usige oroke onspose uvuze uko usa neza wambaye impuzu zisinze aga parfait kazinze amaherena amashanete wabanditse inzara usa neza inzara ibana coiffe yo ufise irarenze ariko ni na wibuke ko izo naho ubusa neza ufise kuma usa neza shonje nawe Yaganawe TV. Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille kandabutsa abashiri bacu bari ngaha mu Burundi canke abari hanze ndabwira ko ndabakunda cyane kuno mugenda mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Turi kuri Yaganawe TV chaîne yaje kugira ngo ibafashe gutahura byinshi bigiye bitandukanye muri vie sociale canke mu byaranze igihugu cacu ciza cy'u Burundi ndetse n'imigenzo yaho hambere byose tuzobirabira hamwe. No musi turi mu kiganiro twise Friday noon kibafasha gutangura neza weekend. Rero uno musi since uko byama bitangura kwama ari kwa kundi nyene twama turi kumwe n'umuntu wanje ngaha nikamaze muri kaze nongere ndamuramutse twarikana mafia gipase c'est comment c'est bon turakunze Yaganawe TV kuko yamaze kubivuga twama turi kumwe muri Friday noon chaque vendredi après-midi kandi cama kiyaca iminsi yose yababwiye dukoresha YouTube gusa turabibutsa ko dufite na page ya Facebook tugira na group ya WhatsApp nimero zacu ziri ngaha hasi muratwandikira tukabashira muri group gira iki tubandanye tubana musi ku musi ndabibutsa rero neza yuko ku muntu mushasha ari sabone d'abord kubera iki tudakundana so ugire sabone hama urabe neza ko wafyonze neza ko kengera kugira ngo notification yose y'ikiganiro cacu izira gushikira ba no musi dufise iki Kuno musi twafitiye sujet kuko twama tubabwira twama tubaganiriza amasuje atandukanye none musi twabazaniye sujet iza kuvuga cyane ku kijyanye na gaspillage financier tuvuze gaspillage kace tuce twumva na gestion financière surtout ku badamu n'abigeme cyane ushatse kuvuga ko dusesagura oya tuje kurabira hamwe tuje kuraba impamvu kwiki utavuze turi ofiti ku bagabo no ku bagore nabonye tubavuga ko n'umunsi tuvuge gestion financière kuba dufatire muri rusange ku gitsina gore ko abadamu inkumi nibyo tuje kuvuga kuno munsi tuje kurabira hamwe eske yo inoze ubutunzi bwabo babukoresha gute babukoresha ibikenewe babukoresha ibidakenewe cyangwa hari ibyo bakora bitari bikwiriye tuko turavuga rero iyi gaspillage canke iyi gestion y'amafaranga ku bakenyezi bakubigeme n'abakenyezi reka turaza guhera cane ku bibituma nibiki bituma tuvuga yuko les femmes gaspillent trop biga biva kuki ala biva ku bintu bitandukanye birava gusa sido kuri kamemere kabigeme ngene turemwe oya donc en général
premier micambere abantu babigimba barakunda ibintu biri cyane cyo ndandisure nawe urabizi nawe ego turakunda ibintu c'est bien sûr turakunda ariko n'abagabo barakunda ibintu luxe muri none il y a des hommes baba bakunda ibintu bya luxe ariko batagaspia buriya rero ico kintu ngiye kivuga ko mugabo si kuri bose surtout ndaza kuvuga ku bantu usanga bakora cyane n'ubwo buryo ari bwo birondera buva mu yasho byabo cyane ntibakunda n'abakunda ibintu biritse ntaza kurenza urugero kora avuga ati amafaranga donc narabiriya kuya ifuko ndayakoresha nkayajera neza nkakoresha uri kuri question ya valeur uba warahaye ikintu sivyo kubera peut-être ko cakuruhije ariko je ndabona nkuko kubera ko hariho n'abagore sivyo canke abigeme amahera aba yatukije ariko on finit par les gaspiller ariko bon biva ku bintu byinshi bitandukanye ka mbere nk'ukunganira bon je ndabona yuko les femmes en fait ni turi patiente urumva ntituzi kurindira twihanganye en fait urashaka kugira liste y'ibintu wowe ushaka ari nk'umugabo akavuga okay sinshaka kwicika ikifisa akamaro sibyo ariko les femmes twebwe d'abord tubanze duse neza tubanze tugire neza kandi bon ndashaka kuba noze ndashaka kuba nambaye nyene uno munsi nkambara neza mfise impuzu zike ariko ntuba nyene satisfait uvuga ati nta karambara neza tukikompara ku bandi cyo kwikompara naco nyene kirimo cyane kigimu bituma ahubwo nico cambere yambara nakagurira ha ucumenga arakurushije valeur akurushije kwambara akurushije gukora mu mutwe neza agakwafiro bakabonye bane sinanje nkine gukora akarenze kajya kiwe donc iyo niyo twakwita comparaison ko nibaze ko kwikompara n'abandi bitandukanye no kwifuza no kwikompara nivyo oya bira kuko umaze kwikompara ukabona uwo muntu menga arakurenze cyo wipfuza ko nawe mugira ku rugero rumwe canke nawe umurenze kandi rero iyo umaze kwipfuza cyane ibiriritse na bwa buryo wari ufise kumwe bivuga ngo gutegereza ibintu cyane kwihangana bigora cyane abadamu acafata y'amafaranga yo gukora ibindi bwa buryo bwo gukora ibindi akaja kubukoresha iki icyacifuzo cyo giriki kije mu ngiro aravuga ati era abanaka vraiment tukora kumwe n'umukorege yaguze imodoka era yambara amahereni ano yambara shanete zizahabu zikurikije nambara bisanzwe ushaka ugiye kugira nkuko ugasanga yaje sho bwa buryo yarafise ikiramugora je ce que je peux dire là nzeko uko kutiyakira ni kutikunda toi-même ukomeye sivyo kubera ko nkuru uw'abandi bifuza wowe nyene wowe wifuza kuba sivyo nibaza kuko sukwiyakira ntiwikunze Jean ukomeye wewe ubwi wawe ntibiyemera tonko na confiance ariko ushobora kuvuga ati ninasohoka ntambaye guca canke ntameze guca peut-être hajya hamwe nagenda hajya hantu peut-être ngiye nko muri fête kanaka baza kumbona neza muri wowe uragira ku kantu kubera uvuga sinzona meze nk'abandi abandi bateye style abandi bikoze afise coiffure twiza ucumenga wowe ko abandi bakubona baza kukubona nk'umuntu aciriritse atagacira afise ya mugarikane n'undi mwanya simo Madamu mwakorewe biraryoshe mudamu yitaho asa neza naho nyine umva urumva nyine ukwiye kwitaho bibaye n'itaho ufise ahubwo kuraba yuko kwitaho kutaza kwica andi mabeje wari ukeneye uko usanga ari izindi projet wari ufise ugasanga wagiye bwana mu salon sokoza ibintu bizinze maquillage impuzu zizimvye usanga ari izindi projet bari gukora kandi iyo wambara bisanzwe ntanyo bari kubego il y a quelqu'un qui a l'habitude de me dire que à ma besoin ni menshi ariko les sources sont limitées bisigura yuko wowe besoin urashaka kwikaya sivyo ariko source y'amahera ushaka kwakira ya hamani kwa kundi nyene bwa buryo nyene rero iyo watanguye kuza urafata amabezo ukakira ibintu bidakenewe amapari angari kiniki fo kongera manifestere vongera kunoko wibuke ko uri gukoresha iki
izanzira zizana amafaranga izazimye ntashasha yaje mugabo uri ko wongeramo ibindi bishasha biza gukonsoma bwa buryo bwawe bico usanga biriko biragorana gose usanga ari cyagiye usanga umuntu ya projet apanga nta n'imigiri icamo kubera iki imitaye ari kwikoresha yaci hazo utundi tuntu kandi utwo tuntu rero ubona umenga turi necessaire ibintu birakenuka meme nfuko ego vyari bikenewe mugabo ukuzuraba eske amabezu ari noshira ku mwanya wa mbere ntayahe ego gusa neza si vy'inyuma nitwo bishira inyuma kabo sivyo bikeneye d'ailleurs alors nahantu ushaka kuja bakakwakira uretse ko abantu ushaka kuja bakakwakira neza because usa neza c'est bon ariko wiko bakwakiriye mugabo uko bwise neza n'imitaye nabo kataco wishe basha rega wosa neza nira wosa neza ukambara inzabo kuva ku maguriro nene na usige okay on suppose que uvuze uko usa neza wambaye impuzu zisinze aga parfait kazinze amaherena amashanete wabanditse inzara usa neza inzara ibana coiffe yo ufise irarenze ariko nina wibuke ko izo naho ubusa neza ufise kuma usa neza shonje naho kindekiye n'abantu baza kubona ko igatwe twashaka biboneka ariko wibuke ko isa neza he ushaka kubona umuntu akavuga ati mu haratagaze nubwo abashonje okay on suppose ko arugiye mu rubanza mari mugiye mu rubanza kandi rero cyo abadamu rero bararenganya cyane abagabo ugasanga umudamu ati bamwe dusubanza bazibana mu famille kuno nigirizwa donc nigirizwa kwambara babone ko ndi umudamu umuntu asamara ubwabwe bari bisanzwe yaye ngabona ngo rero murafise uko ifo kuvaloriza umugore reka ndakwereka arakana bavuga ngo ubwiza bw'umugore bukwereka ingodo y'umugabo wiwe sivyo nizo mugabo ni muze muraraba ko atofata amafaranga ari gukora ibindi gucubye basigira ibigereraye Rega imigambi ntiyopfa yarahetse imigambi ntiyopfa yarahetse rero ugiye kuvuga ngo tubanze ngo dufinalize imigambi yacu sinavuze ngo banza umwambike neza ubone yuko ari umugore wawe kandi biratera agateka nivyo birabisa neza kandi sinavuze ko utambara neza canke ngirego ariko ja eske nge sawa usange wagiye mu bintu byo gukora ibintu bya minenga usange ego nivyo vraiment natwe gabagabo turakunda gutamu masa neza kamwe uri kumwe n'umudamu wawe aberewe sa neza muri mu bandi bantu niyo ukora mu kanya abantu ugati ndakunda kubona mamanza usana nk'ukuramutsa umuntu madamu wamunye bamunakije uri hariya abavuga ati madamu wanje sa neza twambe imbere y'abantu oya nubwo atabari presentable kandi kintu abandi badamu ujye mutamu saneza ijene bagiye ko bajya bakamode diro nijo bakora baza ko abagabo rero bataje abagabo nabo bagowe bandi bagabo abagore batabagize agenda babunyisha madamu wana kandi umukurege wa babunye madamu wiwe yaraberewe iki haje ntawe kavuga ngo nuko yabikunze abababaye nanti ubutaha nanje ubutaha nawe abakubwiye ataduduriye asha ubutaha akuraza kumusoma ari akandi kantu ngeze kuvuga ngo dans source yo kugaspia amahera kandi kubigeme n'abakenyezi irashaka kuba iva ku kuntu baronka amahera batarusha kandi tuvuge ko hariho benshi bayaronka barushe ari bamwe bayaronka batarusha amafaranga abiri zo ni sisi abadamu gusa n'abagabo ibona umwe wose anshinara amafaranga waruhiye amafaranga waruhiye wabiyashe niyo uri kurayajya ikabwe kuyajya ubafise aho ugeze kuko uribuka yuko no yamara ejo nsura gupambana kwa kundi nyene ariko amafaranga wawe ushare baguhaye ataye waronse uruhiye kufata tyake kuyagasupia biroroshe rero abandi hari gusura gusanga ni babona bwiye ugasanga umudamu ntakora ego akora umugabo wiwe donc kumva ko umugabo wiwe naza azagerageza gufunza ifu agira iki wa mudamu ase neza yambare neza ibintu bigende neza ukadusanga agiye kwigereranya kimwe avuga cyo kwikompara agigereranya n'undi ugasanga n'undi mudamu wewe akora cyambere umva wowe arinjiza
en plus ugasanga n'umugabo arakora kandi umugabo ashobora kuba afise ama ressources de revenu menshi ashobora kuba yinjiza amafaranga kurusha babana ugasanga mufise famille iciriritse mukashaka kwikompara na famille iri hejuru uca usanga rero bigorana ingene muzogira gestion mu rugo kubera umudamu n'utwara wose foko nanje nzokwambara naka yarabereye mu rubanza naka yarasa neza ugasanga rero bikorera ibintu biko biratuma gaspillage bigatuma bigira bizana n'andi majizi ikintu hari n'ikindi kintu ndiyumvira hari ukuntu umenga mu mico y'abarundi les femmes les filles twari minimize cyane batubwira yuko umukobwa ego niko bikiri umuzezwanzu bon par rapport yuko abakobwa ubu bari independante kera siko byari bimeze kero umva umukobwa wabuze iki ukiguteka gusasa kumisatu ufite gestion y'amahera mu rugo ntibayiguha wone mega byose n'umugabo sibye ko ubu unye hari abagore batunze ingo ugasanga umugabo ntakora umugore niwe akora wenyine umvanga ni babiri umva rero nje ndibaza ko ari nkuko kuntu uba uburaho ntavyo wamenyera ivyo vy'amahera no kuvuga amahera arinza gushika mu ntoki uvuga ati ntavyo umenyereye nditagatira ariko kumona mu mashure ahantu biga ari izi z'amagestion za economie finance usanga igitsina gore benshi mu mashure nimuca kwiga kujeriki ega ubu ntibikiri nka kera ntibikiri nka kera kugera imitungo y'undi muntu urashobora sawa urashobora kuba uri kuraje uzi kuje amahera ariko za envie zo kuba hejuru y'abandi ukaba uzifise ari nyinshi sivyo uzifise rero ufite naho ushobora bihungira wavuga ati byabaye kugora ugasanga urimo mu gestionnaire ahantu ugasanga mutanguye kubera za envie zo kwipfuza ibintu igantu bibaho asanga mu gestionnaire ahantu kubera kwipfuza nyene byari birix umushahara ukamwana mutagatangura gukora mu mafaranga y'abandi ibyo burya n'abagore nibaza yuko ivyo bintu bihora bishika bakiba n'abagabo babo kubera ivyo kandi atagiye kuyakoresha ikintu kugira ngo akaza arirengereza ko kutubezo tumwe umwana ashaka ibi n'ibi komba ati nawuze amahera ya manikiri tishaka kuja kubandika inzara ukabura uko bivuga ariko none nk'umugabo agiye abona utashe mu rugo ufite uzara twiza nta mahera yaguhaye twashe baza kwatwiye ariko abagabo yagiye ngo abagabo ntibikoze ntabirabako arabiraba kirengagiye akavuga ati inzara nzi tuma dushwana rega abagabo baramenya ko abagore babiba mukuru babimenya kandi abimenya handi yakubwiye ugasanga urumva arabada tuka mitondo bagusigamira yarasyo akaguha amahera yarasyo akaguha some inganuko ivyo utetse atashe nabona ivyo mwatetse ejo akakurengereza akayandi ufate akarenza ko 5000 agasanga vya bindi nyene nene baza ko ati agatuvuga ati nene ryari kuna Tanzania ubu narengeje kandi twafunguye vya bindi nyene kandi atavuga ati nubundi geza kandi umugore utamurengeje ko bitari aguma yitoga ati afuma kugira kwivya igitungura gisha gihoro agore vraiment n'abantu baba gestionnaire mu bintu nk'ivyo byaraje donc rero usanga ico bivako ni kwa kwipfuza icambere ca kabiri kwifuza ibintu birixe ca kabiri niko muremye ca gatatu no kwikompara ibintu bituma abadamu mu gestion financière bagora hari n'abagabo bigora vraiment n'abagabo vraiment bimugora kubera hari abagabo nabone navuze ko ivyo bakunda ibintu birixe abagabo barakunda icubahiro abagabo reka nabonye tubavuze ko n'abafite tubashize muri gahunda kubera bashobora gusanga nk'ubu abagabo nabwiye ko batandukanye icubahiro umugabo nazovuna vraiment ico cubahiro navyo kuvuga ngo ni icubahiro ngo nambaye ikirato ca desa 50 cengo nambaye ishati ya 80 bararambaye kapfa kuba kameje gace kipasi abagabo abantu rero nawe cyo bagorera mu cacubahiro abagabo amafaranga barasanzaza ko kuri icubahiro asise mu kabare agira nibagohe nawe kugira abandi bagabo nuriya namumenye warugi umara museza aho itarabaguhe kuko usanga facture zamaze umurengera mu kabare kandi ni kugira iki donc abantu binwana
abagenzi ariko umugore wawe no kudoda narabimenye ibyo byabere mu kabari kiretse ngira ugiye hari igihe usanga umese nk'impuzu ziwe ugasanga amafagitire ifagitire hari igihe uca ubona hari igihe none manki ibaye mu rugo ntubibona manki y'amafaranga ibaye nico rero urabibona nubwo byose biza gushika kuri iyo hageze iyo mugize kuja gukenera y'amafaranga mugabo ashitanga kwimvira yabagare gavyuka mu gitondo akicuza umuntu wese yamuramukije mu kabara kamuguriye aricuza kandi burya azosubira nubwo aba yicujije asubira cyacubahiro bakunda cyacubahiro bavuga nakavuye nakayatuguriye ahantu yicaye hameze neza n'imyotego ukugira gusaba muhebukana ati ahantu yicaye bisimeze sawa abagabo nitse barazo kundana Rix musanga abagabo izo barabe sino nabo uzosanga bagira no bitugize yinje umugabo aronde mudugo komeye muzivyo zabaguze kubera iki komeye ariko bagutamu yewe umugore wa naka mugore wa pastori afise imodoka ngiye nanje kubera abona yakuriye gize ce ku kazi baka imagine aza kwikompara no mushefu ati umugore wa Deje frère yavuye Dubai yamuzaniye vangwa kibagira buryo bw'umugabo muri credit mpaka nabagure vangwa kandi wabari kado bamuhaye umva agiye kuja muri credit kandi urumva rero ya problème yaje financière maze kuba nabi biza kugaruka ku muryango wose biza kugaruka ku muryango usanga biriko biratera ingorane mu muryango kubera iki famille iguma mu bukene famille iguma ifise ivy'ikeneye usanga nyene ubuzima batari ko barisumuna baguma hanze mugabo ntivyari bibi nabo nyene kusa neza mugabo kuraba eske baraheza araba wa mugara avuga ngo igezekera ubwo bireha Nazari yagazahamze nibashakiye birirenze bituma baja mu mayerero nibaze turiko turaba nk'impanuro nkuko turiko turabigenza reka ngire les femmes namaze kukivuga ariko tangura mwikunde bro aimez-vous comme vous êtes ayez confiance en vous vous êtes belle none gute ucumenga umugabo yo gucamwo kubera yabonye naka byitwa yambaye neza cyane babikora kugira iki abavu bamuvuge abadamu renda bakunda vraiment nko mu rubanza bakora mukanye sava bagira kugira uraberewe ende kandi ko bashaka baberewe vraiment akaguti data reka shareka nakasone no mutayira nga vraiment mutayira ndamukunda bagira ko bagira na publicity nishopo yaguye atakubwiye ati nakafise amakanzu meza ameze kunuko nuko bijya kwa kwipfuza wumva nyine wa ofite mu fixe limite mu mabizo yanyu sivyo ukavuga ati nimba nkeneye ndabi l'essentiel tubanze dukora ibintu bikenewe mu rugo hama ivyo kwambara byo gusa neza bize mu nyuma sivyo nico reka mukurangiza ivyo macho nico mukurangiza jewe nshaka ndababwire abadamu nabigeme ni vyiza gusa neza kandi birakenewe kwambara ukaberwa gushaza none nta muntu atokwifuza ibintu by'agaciro mugano kurabeske sinarengeje ku buryo nza gusanga ngiye muri mwe kuko umaze kugaspia ubutunzi ufise kubera kuberwa kandi umuntu yambaye bisanzwe nawe nyine ashobora kuberwa nasho twashobora banza murabeske ama ressources azamwo ubwo buryo murabaziske ndi capable yuko iki kintu nshobora gukora kugira nshobore kwambara impuzu kugaya canke nshobore gukoresha inzara buri minsi canke sokoza arabatamu vraiment ja muri salle chaque semaine uri capable yavyo natache biguhonza bikore nakaye abatamu mwaremewe gusa neza mu namashurwe y'isi niko bavuga mugabo kuraba ko ataco muriko murica atakiko kiratuma atakiko kirabura ngo kikehe kubera kugukunda gusa neza cwa cyane cya kabiri nimuze muri geranya n'abandi
mwirabe mugati jewe capable gukora ibindi ndabishoboye by'uwanje jewe nyene canke ibi birampiye nturabe ngo kubera ngo mudamu mugenzi wawe je ngo nimvuga mugenzi wawe basa neza atunze iki atunze telefone iyo telefone atunze ntubuzingina yirose ya muduga atunze ntubuzingina yirose kubera inzira zo kuronkamwe ibintu zitandukanye wewe raba inzira ziwawe ubundi nawe arabe inzira ziwe mwikompare n'abantu ko uri wikompara n'abantu ko bacumugari mu kindi igikire cinga cikanyiki imvubu kiratabuka nko no mugani ntuba vraiment mu gihugu ikintu kidabaho ahubwo inke zikera ubwo biriya donc zikera ubwo biriyeha bisikura ko umuntu wese akora bijanye akwiye gukora ibintu bijanye n'uburyo bwiwe mbani mwikompare mu kundiza agaciro amanyene bikende neza gusa muse neza je ntimwibagire yuko buri femme uri fille dushobora kuba aba femme indépendante nukuri turondera amahera y'iwacu hama twige gestion yo kuza dushobora gukora ibintu byinshi rero iyo les femmes nitwe duciye ubwenge cane turabihaririye oya nous les femmes réflexion yacu birateye ubwoba biratandukanye birateye ubwoba ariko ni kubera tudafata umwanya wa concentration canke twibaza ko turi mu nyuma zanyu ariko niyo mpamvu rero mudashiye ubwenge ko umaze guca ubwenge no kwitaho kubera imutitaho uca ubwenge hari bamwe bitahuye ahubwo two tubwira bataritahura kugira ngo bitahure kuri yaga nawe turabakebuye kandi bakamukorana nama nabivuze abadamu abakobwa sije none ama turabasezeye kandi turabakunda cyane twababwiye ibyo mwoshobora gukora page yacu ya Facebook mukagenda mukadusiba hari nimero ngaha mukatubwira twasha muri groupe ya WhatsApp hama ikiganiro igihe wagikunze ugisangiza umugenzi wawe nawe hari ico twamufasha tuze turafashanya hama muturekera n'agakomante mutubwira ko byari bimeze gute mbega ntaco mufise muterera biri gute nibaza ko bizosubira vendredi prochain none nyene turabakeneye tuzoba dufise ama content ameze neza naho nyene beho buho muri Friday none twibutse ko tuzoza turabazanira hagiye tuzana n'umutumire cyaje twaje kuraba abatumire kuko hari gihe twarabemereye gihe dukora ku kiganiro twadufise abantu bashobora kuba babizi cyane kuturusha bagira ico bazobatunganira hari gihe bizoza bashika rimwe bigacamo tukabahereza n'umutumire muri Friday none ukaba uri mushasha ndashobora kuba mazigira sabone baragize sabone naho sangiza ikiganiro abantu ukora agapartage kanaki koko ni ngombwa kwirike yuko turabana natwe commentaire usibura tugibira tubimeze gute iki mukurikiye kugira kubane tubane dukundana ciao hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo